bakundwa b'Imana mwumviriza radio Maria Burundi kaze twumvirize tuzirikane kandi shire mu ngiro ijambo ry'Imana dushikirizwa ku munsi w'Imana ugira gatanu mu minsi ya Pasika. Ijambo ry'Imana tatwereka cane iragi ry'agakura yiza rusigaranye ryabwizwa ry'urukundo. Ijambo rw'urukundo nigo rutuma abigishwa barinda amagorwa, urukundo rutuma abatumwa badahengeshanya kumenyesha inkuru nziza aho baciye hose, urukundo kandi rizotuma tugabana bwa buhirwe budahera, yasi nshasha n'ijuru rishasha. Yagamukama abasavyi bawe bariko barumviriza, hahiriwe abumvira ijambo ry'Imana kandi bakarirangura, hahiriwe abagendera izo y'urukundo. Somo ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ubukorwa by'abatumwa mu kigabane ca 14 kuva kwa 21 gushaka 27, izaburi 145. Isomo ca kabiri tugisanga mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kigabane ca 21 kuva kwa 1 gushaka 5a, nayo inkuru nziza n'inkuru twashikirijwe na Yohana Mweranda mu kigabane cha 13 kuva kwa 31 gushaka 33a no kuva kwa 34 gushaka 35. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa. Paulo na Barnaba barasubira i Listre, muri Ikoniya no muri Antiokiya, barakomeza imitima y'abigishwa, babahanura kugumya ukwemera kwabo, babagabisha ko bazobona ibibagora vyinshi umwanya batarashikira ubwami bw'Imana. Babanje gusenga no kwibabaza bisonzesha, batora bakuru mu ekleziya imwe. Hanyuma bahereza umukama b'abantu bari bamwizeye. Hanyuma baca baja muri Pisidiya, bashika i Pamfiliya. Bamenyesha ijambo ry'Imana i Perge, baca bamanuka muri Ataliya. Hanyuma bafata ubwato bubajana i Antiokiya yo muri Busiriya, iyo bari baje bava, bizigiye inema y'Imana ku gikorwa bari bahejeje kurangura. Bashitseyo bakoranya ekleziya, babiganira ivyiza Imana yabagiriye n'ingene yugururiye abapagani irembo ry'ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zohezagira izina ryawe imisi yose mwami wanje mana mfise. Zohezagira izina ryawe imisi yose mwami wanje mana mfise. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe, ntakazi ishavu yuzuye urukundo. Umukama agirira ineza bose, agirira imbabazi ivyo yaremye vyose. Zohezagira izina ryawe imisi yose mwami wanje mana mfise. Ivyo waremye Mukama nibigushemeze, abakunzi bawe nibaguhezagire. Nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, nibigane hose ubutwari bwawe. Zohezagira izina ryawe imisi yose mwami wanje mana mfise. Kugira ngo bamenyeshe abantu ibitangaza wakoze n'ubuninahazwa buhimbaye bw'ubwami bwawe. Ubwami bwawe n'ubwami bw'intahava, ingoma yawe izohangama imyaka n'imyaka. Zohezagira izina ryawe imisi yose mwami wanje mana mfise. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, kandi ikiyaga nticari kikiriho. Mbona kandi igisagara ceranda
Yeruzalemu nshasha ndakibona kiriko kirururuka kiva mu ijuru ku Mana. Cari citoye nk'umugeni yiteguriye umunega wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye ku ntebe y'Imana rivuga riti: ngiyi ingoro y'Imana iri mu bantu, izobana nabo babe igisata cayo, na Imana ibe hamwe nabo. Izohanagura amosozi yose mu maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho. Nta maruru, nta maborogo, nta magorwa azoba kiriho, kuko ivya mbere bizoba vyashize. Hanyuma uvyagiye ku ntebe aravuga ati: raba, byose ndabigize bishasha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Injili nyeranda yanditswe na Yohani. Mu gihe Yezu n'abigishwa biwe bariko barafungura, Yuda amaze gusohoka, Yezu yavuze ati: ubu mwana w'umuntu yaraninahajwe, vyongeye Imana yaraninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Burabwanje nakanya gato gusa tukimaranye, ndabahaye itegeko rishasha, n'iryo gukundana. Nk'uko nabakunze, nimukundane namwe. Urukundo muzokundana nigo ruzorangira bose ko muri abigishwa banje. Twakire kandi ushimagize ryazwe na Kristo. Bakundwa b'Imana muri Radio Maria Burundi, amara Kristo yafuye akazuka nahanga mu mitima yanyu, kandi urukundo rwiwe rubasage. Turajije kumva ibisomo byo kuri umunsi w'Imana ugira gatanu mu minsi ya Pasika. None ijambo rikuru nyigisho nkuru yerekeye urukundo iragi Yezu yadusigaranye, urukundo ibwirizwa. Nkuko nabakunze nimukundane namwe, urukundo muzo kundana nigo ruzorangira bose ko muri abigishwa banje. Bavukanye amajambo Yezu yayavuze Yuda amaze gusohoka agiye kurangura umugambi ugayitse wo kugurisha Yezu umukunzi n'umwigisha. Mbere yuko Yezu abasigarana iragi ry'urukundo, abanje gutanga isiguro y'ibigira bibe. Naco gituma Yezu atanga avuga ati: ubu umwana w'umuntu yaninahajwe, byongeye Imana yaninahajwe muri we. Ibigiye kuba rero ni urupfu rwa Yezu ku musaraba. Yezu yadukunze agahereza ko akadupfira ku musaraba. Ubwo urupfu rwa Yezu ku musaraba rwatumye yitanga n'uburyo busumbirije bwo kuninahaza Imana, kuko Yezu yaranguye ico Imana yamutegetse, gutanga ubuzima ngo abacumuzi bakire basubire mu bunywanyi bw'Imana. Byongeye Imana yaninahajwe muri we. Urupfu rwa Yezu ni uburyo rero bwo kuninahaza Imana, mvuga kwerekana Imana y'ukuri, Imana yo kugamburukirwa muri vyose. Ni kandi urupfu runinahaza Yezu, kuko Yezu ntazoguma mu rupfu, azozuka. Gutyo Imana yerekane ko naho bamwishe yari umwana w'Imana, kukaba nkako izuka rya Yezu nico kimenyetso ca nyuma cerekana ko ari Imana yigize umuntu kugira ngo aducungure. Yezu mu buzima bwiwe nta wundi mwitwarariko yari afise atari kuninahaza Mana se wiwe, kandi Mana se wiwe nawe akaninahaza umwana wiwe, akamuha agaciro mu kwereka bose ko ari Imana ikiza. Yezu nawe akerekana ko Mana Data ari Imana idukunda rwose, ko yaturungikiye umwana wayo ngo umwemenye wese ntapfe, aronke riho ubuzima budahera. Ivyo byose bavukanyi bishoboka kubera urukundo ruri hagati ya Data na Mwana, ngo urukundo rutangwa kandi rukakirwa n'Imana mutima mweranda. Yezu niwe karorero kacu, cyo yakoze ni kugira ngo tumwigane. Cyo bituma amajambo y'inkoramutima abwiye abiwe famfe
abakunzi biwe, ubura bwiwe, abagenzi biwe ari amajambo y'urukundo. Ndabahaye itegeko rishasha, itegeko ry'urukundo. Nk'uko nabakunze nimukundane namwe, urukundo muzokundana nirwo ruzorangira bose ko muri abigishwa biwe. Bavukanyi bakundwa b'Imana mumviriza Radio Maria Burundi, ibintu byose bifite akaranga kavyo. Niho n'akaranga k'abakristu n'urukundo, akaranga k'abigishwa ba Yezu n'urukundo, akaranga k'abayoboke ba Yezu n'urukundo, abakunzi n'abagenzi biwe. Urukundo nirwo ruha agaciro ubuzima, nirwo gwerekana n'uburemere bwiza. Urukundo nirwo rutuma ivyo dukora vyose bigira akamaro. None rero bavukanyi, tuzogira agaciro hagati yacu mw'isi kubera urukundo dukundana. Undi udakundana aba ariko aritengereza, aba ariko arishira hasi, aba ariko arimaramaza, aba ariko aragendera akaranga katari gwiwe, aba ariko arigenza nk'igikoko kandi ari umuntu, ari umwana w'Imana. Urukundo nirwo rumenyesha abo kwa Yezu n'abatari abo kwa Yezu. Urukundo rwo gwerekana abakurikira Yezu kuko bamukunda, abakurikira Shetani bakunda Shetani kandi bagakora inabi. Shetani nayo bavukanyi yaratsinzwe. None ukurikira Shetani yatsinzwe, kurikira Yezu yatsinze urupfu, gatsinda inabi, gatsinda igicumuro mu kurangwa n'urukundo. Aho niho hari agaciro kawe, niho hari iteka ryawe kugendera mu rukundo. Ukurikira Shetani, wakurikira ab'isi na kamere, aho ntuburangwa n'urukundo. Urukundo nirwo gwerekana ubudasa, ikitu ibindi vyose mu bakristo n'urukundo. Urukundo ni umwitwarariko w'abakristo, gukundana, kugiranira neza, bikabonekera mu bikorwa no mu kuri kwa rukundo rutagira agahemo. Urukundo rwibonekeza muri bya bikorwa by'ikigongwe, kugaburira abashonje, kwigisha abatamenya vyinshi, kugabisha no gukebura abacumuzi, gufumana iteka abapfuye, gusabira ku Mana abazima n'abapfuye, kwambika abagenda gusa, kurekurira abatugiriye nabi, ivyo vyose n'urukundo. Kuraba abagwaye, kuremesha abaruhijwe, ivyo vyose n'urukundo. Kwakira abatadushika ku mutima bataduhimbara, ivyo vyose n'urukundo. Guha indaro bakavantara, ivyo vyose n'urukundo. None rero urukundo bavukanyi n'ibikorwa vyibonekeza bifasha abandi ku mubiri no ku mutima uko ari 14, ariko ntitubikorera rimwe, vyose bivana n'ibihe tuba turimo, kandi nta muntu n'umwe adashobora gukora kimwe muri ivyo ngo afashe uwundi ku mubiri no ku mutima. Yakobo mweranda mutuma Yohani aratubwira ati, ntidukundane mu majambo, dukundane mu bikorwa no mu kuri. Ufise itunga ryo kw'isi ukabona mwene wabo ari mu bukene, ntimwanke mu nda, urukundo rw'Imana rwoguma muri we gute? Bane banje, nidukundane mu majambo no ku rurimi, ariko nidukundane mu bikorwa no mu kuri. Turabisanga mu rero rya mbere ry'umutumwa Yohani ikigabane ca 3 akarongo 18 gushaka 19. Yakobo mweranda arabitwibutsa muri aya majambo, musaza we canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura isharya, umwe muri mwebwe akamubwira ati, genda amahoro, rondera ico gususurutsa n'ico ufungura, ntimuhwe ivyo umubiri y'ukeneye byo mumarira iki. Rero rya Yakobo ikigabane ca 2 akarongo 15 ka 16. Urukundo rero nibikorwa no mu kuri. Dukundane hagati yacu mu gufashanya ku mubiri no ku mutima, tuzoba turiko turaninahaza Yezu, tumuha agaciro aho turi, gutyo abantu bamumenye, bamwemere, bongere bamukurikire, bamukunde yadukunze urutiziganya. Nta wundi muntu yadukunze nka Yezu. Cyo gituma ubuzima bwacu bw'urukundo ari bwuninahaza Yezu Kristo, bukaninahaza na Data yamutumye. Yezu Kristo atubwiye ati, ni mwebwe muco w'isi. Uko niko bikorwa vyanyu byo kwibonekeza, maze babonye ibikorwa vyanyu vyiza bakaninahaza so wanyahangamye mw'ijuru. Urukundo rero nibwirizwa Yezu yadusigaranye, ariko kandi urukundo rukabonekera mu bikorwa no mu kuri. None urwo rukundo dutegerezwa kwerekana hagati yacu turukura hehe? Isoko ry'urukundo ni Yezu wenyine yadukunze, agahereza ko Yezu yakunzwe na Mana Data urukundo rwose rushoboka, akagwatira akongera kaduha natwe. Ukwakira urukundo yadukunze niho natwe dushobora gukundana kwa rukundo Yezu yahawe na Mana Data. Ko dawe yankunze niko nanje nyine nabakunze,
nimugume mu rukundo rwanje. Mu Injili kwa Yohana ikigabane ca 15 akarongo k'icenda. Ugumye muri jewe nanje nkamugumamwo iyo yama vyinshi kuko tutari kumwe ataco mwo kwishoboza. Yohana ikigabane ca 15 akarongo gatanu. Turazi bavukanyi ko umuntu akora neza iyo yafunguye. Ntawo babwira kwiga canke gukora amaze gatatu mudafungura. Cyo bituma Ukaristiya iyo soko ry'urukundo, Ukaristiya twakirana umutima witeguye, umutima wigaye, Ukaristiya twakirana ukwemera n'igisharara c'urukundo kakayabagukeranda. Yesu mu Ukaristiya tubereye imfungurwa y'umutima ngo turonke inguvu zo gukundana kuko tugumye mu bunywanyi nawe. Na mutima mweranda aratwuzura, mutima w'ubukomezi ngo dushobore kurangura ico Yesu adutegeka gukundana. Ubuzima bwacu bw'abakristo nukwerekana Yesu mukama w'abazima n'abapfuye. Dutegere rero intumbero y'ukubaho kwacu nukwerekana Yesu, kumenyesha Yesu, gutuma Yesu yibungengwa akavukira mu bandi agakura muri bo. Urukundo nirwo rutuma turinda amagorwa. Twavyumvise mu gisomo ca mbere mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa aho Paulo na Barnaba aho bari barinze amagorwa bakongera bagakomeza abigishwa bibutsa ko ubuzima bw'umukristo bujana n'amagorwa nkuko vyashikiye Yesu. Paulo na Barnaba basubira i Listre muri Ikonia no muri Antiokia ya Siriya. Muri ivyo bisagara ikigo cabo kwari ukwigisha ijambo ry'Imana, bongera bakomeza imitima y'abigishwa babahanura kugumya ukwemera kwabo, babagabisha ko bazobona ibagora vyinshi umwanya batarashikira ubwami bw'ijuru. Ivyo nivyo natwe tubamwo. Mbere gushikira ubwami bw'ijuru tuba mu magorwa, hari bitugora bitari bike. Barangije ubutumwa bwabo basubiye iyo baje bava, biganira ekleziya ivyiza Imana yabagiriye n'ingene yugururiye bapagani irembo ry'ukwemera. Byo babigize kubera ukwemera, kubera urukundo bafitiye ekleziya mu kuyimenyesha ivyiza Imana yakoze n'ingene yugururiye bapagani irembo ry'ukwemera. Urukundo nirwo ruzotuma dushikira uhigwe budahera, yansi shasha n'ijuru rishasha. Akristo bavukanyi nyuma y'uruhamo n'amagorwa umukristo arinda kuko akunda Yesu akongera agakunda n'Imana. Hari ubuninahazwa bw'izuka, ubuninahazwa bwo kubana n'Imana imyaka yose, kuko ivya kera bizohera haze ibishasha. Nivyo turindiriye n'umutima wacu wose, nivyo twiteguriye kubana n'Imana mu kanyamuneza cy'imyaka yose, nkuko umutima Yohani cyumvise bamuvuye mu kanwa ka Mana Data wicaye kuri ya ntebe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, ngiri ihema ry'Imana n'abantu, Imana izobana nabo, bazoba ubwabo igisata cayo, nayo ubwayo izoba Imana kumwe nabo. Rya juru rishasha rero n'isi nshasha, atamarira, atamagorwa, atarufu bizoba bikivurwa. Imana izogira vyose bishasha, daba vyose ndabigize bishasha. Aho niho hahagaze ukwizigira kwacu gutuma dukora neza, turinda rugabo amagorwa, turinda uruhamo. Ayo majambo n'amajambo y'ukwemera kandi n'ay'ukuri kuko avuzwe n'Imana kuri. Andika uti aya majambo ni ay'ukwemera kandi n'ay'ukuri. Bavukanyi turindiriye ibintu bishasha, ubuzima bushasha atabupfa busana n'ubuzima turimo ubu. Hazoba ibishasha ku buryo ntabanduka. Umukama Imana azoninahaza abazoba bagendeye mu rukundo, nibo bazoba bagize Yerusalemu shasha yitoye nk'umugeni yiteguriye umunega. Abazoba baninahaje Imana mu gukora ibikorwa vyiza bifasha abandi ku mubiri no ku mutima. Turabizi na Yesu muri rwa rubanza rw'imperuka nta handi afatira atari ngaho. Nimuze mwebwe mwahezegiwe na Data, muri ubwami yabateguriye isitararemwa, kuko narashonje murangaburira, ndanyoterwa muramutwonywa, genda gusa muranyambika, ndi mwibohore murandaba, ngwaye murandaba, n'ibindi n'ibindi. None rero impuzu izotwinjira mu ijuru, zotugira beza n'ibikorwa by'urukundo tuba twaranguye. Twijukire rero gukora neza, ukora neza aba mwiza gusumba
nayo ukora ikibi aba mubi gusumba. Ikibi caratsinzwe, dukora neza. Abatugiriye nabi badutoteza, baduhama, abo baragwaye, ni kubasabira ngo bakire, kuko ni ukwihenda, ntawo kurikira kinakamaro gifise, kandi neza ariyo yatsinze. Twijijwe kuko ineza, wewe ubabara kubera uruhamwa, kubera ijambo ry'Umukama, ntugire ubwoba, ntiwihebure, kuko abo baguhama baratsinzwe. Mugabo Imana ntiyifuza ko bapfa nabi, yifuza ko bahinduka bagakira. Icyo turindireyeyo n'akanyamuneza k'imyaka yose, nuko Imana izotwuzura, ikatwuzuza urukundo rwayo, ngubwo buhirwe abigishwa ba Yezu barindiriye, kuko bazoba baranzwe n'urukundo. Mu gusozera abavukanyi, Yezu twakira mu Karisitiya adufashe gukundana, tumwakire dushaka ko adufasha gukundana mu bikorwa no mu kuri. Kuko nabakunze, nimukundane namwe, urukundo muzokundana niko ruzorangira bose ko muri abigishwa banje. Iyo wacu Bikira Mariya yaranzwe n'urukundo rwamuhutagiza, adusabire ngo natwe twihute gukora ineza, ntitwihute gukora inabi, twihute gukora ineza kugira ngo zotorane ubuzima bw'imyaka yose. Mukama bahezagire, yongera abagumize mu rukundo rwiwe. Mwari kumwe na Padiri Paul Butoyi, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Mutumba. Murakoze.